ngo bakore umuti mushasha uvura malaria, bafata imbeba bakayitera ingwara ya malaria. Bamara kuyitera malaria bagaca bakora wa muti mushasha barimwo baragerageza bagaca bawutera ya mbeba bateye ingwara ya malaria. Iyo babonye ya mbeba iciyikira malaria bahita bamenya ati uyu muti niwo utera umuntu nawe nyene yogira gute yokira. Akora akamaro ka mbere ni mu gihe uwo muti badashobora kuwuha umuntu mu gihe ubushakashatsi butararangira kubera bashobora kuwuguha ugaca kugandagura, ariko imbeba ipfuye nta kibazo. Niyo mpamvu abashakashatsi abakora imiti bapimira ku mbeba, ni kubera yuko amaraso yayo 97% ahwanye n'ay'umuntu. Ubundi bitari kuba ari ivyo bice bitatu kwijana biba bifise amaraso arimwo isumu, ubundi umuntu yakagiye akama amaraso yabura amaraso maze bakavoma amaraso y'imbeba bakayamutera. Mubwo kubera ko ivyo bice bitatu by'amaraso y'imbeba birimwo isumu idashobora guhuza n'amaraso y'umuntu, niyo mpamvu batadutera. Mugabo urumva yuko imiti yoyo baduha myinshi, nyimba ugwara malaria, nyimba ugwara kolera, imiti yose ku rugero rwa 97% iyo miti yose bayipimira ku mbeba. Ni ngombwa bapimire ku mbeba canke ku nguge no ku zindi nyamaswa zifise amaraso afitaniye isano n'umuntu. Ubwo rero imbeba kubera ububwishi bw'amaraso yayo afitaniye isano n'umuntu kugera ku 97% niyo mpamvu zifashishwa kuri ivyo bipimo. Akoreho n'akamaro ka mbere imbeba idufitiye tutazi. Ni wibaze yaba bapimira iyi miti ku bantu haba hamaze gupfa abantu bangana gute, ariko kubera imbeba uyu munsi ubushakashatsi burakorwa kandi bukagenda neza. Ikigira kabiri, imbeba ni umusirikare arinda cyane adushikiraho twatiri. Ego cyane wavyumvishije neza. Imbeba mu gihe ca gisirikare iyo abasirikare barimwo baragwana maze hakaba hariho nk'ahantu mu cumba mwihandaki mu nzu runaka batinye gushika kugira ngo bitewe nuko batazi ikiriye, kugira ngo binjire bafata imbeba maze iyo mbeba bakayambika kamera, bayambika kamera iyo mbeba bakayirekura ikinjirayo bayishize kwa kuma gafata amafoto kongera kayarungika, maze ya mbeba ikirukanga mw'iyo nzu igaca mu myobo igafyuka mu vyumba ikazunguruka muri parafo igaca ahantu hariho hose, maze ya mbeba kubera yambaye ka kuma kariko gafotora ya foto ifotora irungika amafoto, maze babasirikare bakamenya situation, bakamenya ingene mu cumba hapanze, bakamenya ingene muri parafo hapanze, mu myobo mu mahandaki, maze aho yambeba hose iciye yambaye ka kuma, maze babasirikare bakinjira mw'iyo nzu bazi umwasi bagiye kurondera icumba arimwo aherereyemwo nimero zaco, ndetse bamaze kumenya aho yicaye canke ahagaze, bamaze kumenya n'ibikoresho afise uko yambaye nuko asa bitewe n'iki n'imbeba yagiye gufata amafoto. Ndetse imbeba zikaba zarifashishijwe n'abanyamerika hamwe n'abongereza mu ntambara igira kabiri y'isi yose, aho bazikoresha muri buno buryo zikagenda gutata no kurondera amakuru yabo bita abasoviete abari bahanganye nabo, ubwo ngubwo zikabohereza amakuru bitewe na twatwuma bazambika. Ubwo ako nakandi kazi k'imbeba. Sinivyo gusa, imbeba no muhinga afasha polisi kumenya aho umuntu yapfiriye. Wavyumvishije ndeza, imbeba ifise ubushobozi bwo kumenya aho umuntu yapfiriye ku buryo bw'uko iyo bariko bararondera ikiziga c'umuntu babuze, igipolisi kirifashisha imbeba mu kuyikoresha ubwo bushakashatsi, bitewe nuko imbeba nimwe mu nyamaswa igira kabiri kw'isi mu kumoterwa gusumba izindi nyamaswa zose wewe uzi. Imbeba wavyumvishije neza niyo nyamaswa igira kabiri imoterwa gusumba izindi zose. Ubwo rero iyo bariko barondera ikiziga c'umuntu yapfuye maze bakabataza aho yapfiriye, igipolisi abapolisi basigaye bifashisha imbeba mu kuyikoresha mu kuyitera imisemburo, maze bakayikoresha mu ruhigi rwo guhiga aho umuntu yagize gute yapfiriye. Akandi kamaro k'imbeba nuko inyamaswa yitwa imbeba ikindi kintu ikora izi gupima no kumenya ikiziga ikiringo capfiriyeko. Ubwo rero mu bipolisi biteye imbere nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo iyo batoye ikiziga nk'ahantu mw'ishamba, mu mazi, mu nzu n'ahandi, bakoresha imbeba mu gushobora gupima ico kiziga kugira ngo bamenye igihe coba carapfiriye, nyimba capfuye uwo munsi, nyimba capfuye nkejo, nyimba haheze iminsi 3 canke indwi 2 canke ukwezi. Ubwo babifashisha imbeba mu kugira gute mu gupima. Ni kubera yuko imbeba yifisemwo umusemburo ushobora kumenya ivyo ngivyo. Ubwo rero bafata uwo musemburo maze bakawutera wa muntu, bawutera wa muntu, imbeba ikamwimotereza maze ikerekana ibiharuro vyingene uwo muntu yapfuye. Ndetse ikindi imbeba irifashishwa na cane mu kugira gute mu kumenya
ikintu cashoboye kwica umuntu. Ubwo imbeba nko mu gihe umuntu ashobora kuba yishwe n'icuma canke se umuntu ashobora kuba yarashwe, ubwo imbeba irifashishwa bitewe na bwa buhinga imbeba ifise mu kumoterwa, nkuko navuze ko ariyo nyamaswa igira kabiri imoterwa mu nyamaswa zose zigira gute zibaho kw'isi. Ubwo rero imbeba irashobora kwimotereza umuntu ikamenya igihe yapfiriye bitewe n'ubundi buhinga buba bwakoreshejwe, ariko byose bikifashishwa iki? Bikifashishwa imbeba. Akandi kamaro k'imbeba nuko imbeba n'indya z'amatungo. Mu bindi bihugu byamaze gutera imbere mu birabana n'ubworozi, bafata imbeba bakazorora, maze izo mbeba bagaca bazigaburira ayandi matungo atunzwe. Aha twovuga nk'inkoko n'idendo. Nuko mu bindi bihugu imbeba ari ubworozi, kujya abantu borora inkoko, kujya abantu borora inka, kujya abantu borora impene n'ibindi. Niko mu bindi bihugu hariho ibihugu runaka byorora imbeba batazorora kugira bazirye, bakazorora kugira ngo bashobore kuzigaburira ayandi matungo nk'inkoko, dendo n'izindi nyamaswa z'indyanyama. Ubwo rero uwo akaba ari uwundi mumaro, ndetse aho usanga zidandazwa bikomakomeye cyane. Ubwo nawe wibaze nk'umuntu ashobora kuba afise imbeba 50,000 amafaranga ashobora kuzikuramwo mu gihe bazishize mu cuma, maze ico cuma zambeba kigasya zambeba, maze zambeba zikavamwo ibiro byinshi cyane rwose by'inyama, maze ivyo biro by'inyama bakagenda biterera za dendo, babiterera inkoko kugira ngo zishobore kugira gute zishobore kubifungura, maze nazo zigire ubuzima, zishobore kubaha ivyo bakeneye nk'amagi, inyama n'ibindi bindi. Inkoko na za dendo bikoreshwa n'izindi nyamaswa z'indyanyama. Aho ntidukuyemo yuko hari abantu baba batunze ingwe, intare, jagwa n'izindi nyamaswa zitunzwe n'inyama. Ubwo rero babandi bakora ubworozi bw'imbeba ni ukuvuga yuko bashobora gufata nk'imbeba nk'ibihumbi 10 bakazikubita mu cuma, maze ico cuma kikazisya, maze noneho camara kuzisya inyama zikaba nyinshi. Ubwo rero bariya batunze inyamaswa nk'intare, ingwe, jagwa n'izindi, tayiga, ziba zifise ibiro zandikiwe kujya ku munsi by'inyama. Ubwo rero baraheza bakazeheza bya biro by'inyama z'imbeba, maze zikagira gute zigafungura. Ubwo rero kuri abo bakora ubwo bworozi, kuri bo ubwabo bibinjiriza amafaranga, akoreka akaba akandi kamaro k'imbeba. Ubwo rero twebwe impamvu zitatubwira akamaro nuko tutazitunze, kandi nuko tutazikoresha ubushakashatsi haba mu gipolisi nkuko mwavyumvishije ko zishobora gukorana n'igipolisi mu bikorwa by'umutekano runaka, ndetse haba no mu gisirikare nkuko mwavyumvishije ko zishobora gukorana n'igisirikare mu bikorwa byo gucunga umutekano, ndetse haba no mu kuzorora kugira ngo ziribwe n'izindi nyamaswa nkuko twamaze kugira gute kubisobanura, ndetse haba no mu kuzikorera ko ubushakashatsi mu birabana n'ubugunduzi canke se mu birabana no gukora imiti itandukanye mu kuzipimirako. Ubwo rero kuri twebwe tubona ko atakamaro, mugo abamaze kwinjira mu bihe byo kuzikorera ku bushakashatsi, imbeba ifise akamaro kanini cyane gose. Niyo mpamvu batubwira bati nta binyabuzima nta buzima, kubera yuko ku by'ukuri ibi binyabuzima bidufitiye akamaro gakomakomeye cyane. Nubwo twebwe tuba tubona amakosa yabyo, mugabo hari ibindi byiza bikora, kuko nk'imbeba ikosa ryayo nuko iturira ibyo dutunze, ikajya umwimbu, amafaranga, impuzu n'ibindi. Mugabo ku by'ukuri akamaro kayo k'imbeba ni kanini gusumba amakosa igira gute idukorera. Ubwo rero nuko imbeba ari ifungurwa kuri bimwe mu binyabuzima. Sinivyo rero gusa, nuko ikindi naco imbeba ni nyamaswa ikugwamwo umusemburo ufasha abantu bafise ikibazo cyo kutumva, bitewe nuko imbeba ari inyamaswa igira kabiri mu nyamaswa zumva. Nagenda kubwire yimba waragiye kwivuza amatwi kwa muganga ufise ikibazo cyo kutumva, nagenda kubwire yuko umuti baguteye mwinshi bazaba bawukuye mu musemburo w'imbeba uyifasha kugira gute kumva. Ni kuvuga yuko iyo umuntu afise ikibazo cyo kumva, bitewe nuko 97% nkuko nabisobanuye by'amaraso y'imbeba afitanye isano nayo umuntu, ari nayo mpamvu bayipimirako imiti. Ubwo rero imbeba ikaba ari nyamaswa igira kabiri yumva cyane ugereranije n'izindi nyamaswa, kubera yuko imbeba iri ku metero 63 iri hejuru
irashobora kumva ijwi y'indi mbeba ivugiye impande yiwawe, mugabo wewe iryo jwi imbeba iri impande yiwawe isohoye ukaba utigeze uryumva, mugabo yoyo iri ku metero 63 mu mwobo ikaba yumvishije iryo jwi. Bivuze ngo imbeba ifise ubushobozi bwo kumva cyane gusumba. Ubwo rero umusemburo uyifasha kumva, abahinga mu by'ubuganga bawikuramwo maze bakawuhingura, bamara kuwuhingura, iyo umuntu afise ikibazo cyo kutumva bagakoresha uwo musemburo mu kuwumutera kugira ngo nawe ashobore kumva. Ubwo rero nkubwire neza, nimba warivuje ikibazo c'amatwi cyo kutumva neza, urashobora kuba waratewe umuti wavuye mu mbeba, imbeba ikagufasha wewe utabizi. Imbeba uyifata nk'umwasi, ukayifata nk'inyamaswa itagira akamaro, ariko ku by'ukuri ikaba yaragufashije. Uyu munsi ukaba wumva neza cyane mu gihe wafashijwe n'umusemburo uvuye ku mbeba. Ubwo rero urumva yuko iyo nyamaswa yafise akamaro. Niyo mpamvu tuguma tuvuga tuti nta binyabuzima nta buzima, nta buzima nta binyabuzima. Niyo mpamvu leta zitandukanye zo ku isi n'amashiramwe mpuzamahanga aharanira agateka k'ibinyabuzima aguma duhimiriza kubaha no kubahiriza ibinyabuzima, ibiti, amazi, amashamba, inyamaswa, kubera yuko ivyo byose bidufitiye akamaro. Mbibutse yuko turiko twayaga ku binyabuzima. Ubungubu turiko twayaga ku binyabuzima citwa imbeba. Wavyumvishije neza, ifise amenyo ane y'imbere yitwa amasuka. Ajya amenyo maremare nk'amenyo y'intare n'ingwe, ajya amenyo y'imbere maremare. Imbeba ifise ayo menyo ane. Ayo menyo rero ane arakura, maze yamara gukura bigatuma agenda ababaza imbeba, kuko ikimera nk'igenda irihekenya. Iyo bimaze kuba bimeze uko nguko, niho rero imbeba icitangura kurondera ibintu ikegeta ikoresheje ya menyo, kugira ngo ya menyo agende avungagurika maze asubire ku rugero rwayo, areke kugenda arayihekenya. Niyo mpamvu kugira ngo ibyo ubibone, munzi wawe harashobora kuba hari imbeba, ukabona nk'imbeba nyinshi z'umuyovero ziguma ziyevera mu nzu, mugo ntizikurira ibintu. Ugasanga afise igunya ry'ibintu by'ibigori riri mu nzu, imbeba ntiziritobore ntizirige. Ugasanga urafise impuzu, imbeba ziri mu nzu ariko ntizizige. Ugasanga ku by'ukuri imbeba ziba mu nzu, umugabo nta bintu zigira gute, nta bintu zijya. Nuko ayo menyo yazo ataba arakura, canke ziba zarayariye ibindi, zarayarishije ibindi bintu zikayavungura. Ubwo rero mugabo ikindi gihe runaka ukabona ziriyadukije zitanguye kurya ibintu, ikindi gihe ukabona ibyo kurya ibintu zabiretse. Kiba kibitera nico ngico, nuko iyo ziriko zirajya ibintu ziba ziriko zirabijya kugira ngo ya menyo yazo ziyagabanye ziyasongore. Ubwo rero iyo amaze kugabanuka ntizisubira kurya ibintu. Niyo mpamvu uzobona imbeba ziba mu nzu ariko zitajya ibintu. Ikindi gihe ukabona zitanguye kuza ziragira gute, zirajya ibintu. Niyo mpamvu kubera yuko ziba zishaka gusongora amenyo ntabwo zibishira mu nda. Uzosanga wewe ibigori vyiwawe imbeba zageze gute, zabiriye, mugabo zibigumize aho ngaho. Uzosanga yari impuzu, mugabo ubwo yatabaguye bwose ibugumize aho ngaho. Ikintu rero umuntu yomenya ku mbeba nuko imbeba ziri amoko 68. Imbeba ziri ku isi, abahinga bakoze ubushakashatsi basanga ziri amoko 68. Inyamaswa yitwa umuntu ifise imihindukire canke se ubutandukane mu moko, abazungu, abarabu, abirabure n'ibindi, niko no mu nyamaswa zigenda zigira amoko runaka. Ubwo rero inyamaswa yitwa imbeba ikaba ari imbeba, inyamaswa ifise amoko agera kuri 68. Ikindi kintu rero umuntu yoca amenya ku mbeba nuko imbeba niniya, uburemere bwayo iba ipima garama 350 z'uburemere. Imbeba nini ipima igarama 350. Ubwo rero iciza cayo bitewe nuko itaremereye ipima igarama 350. Ikindi ciza c'imbeba, imbeba yifashishwa mu gutegura ibisasu canke se za mine. Mwama muvyumva yuko imbeba zifashishwa mu gutegura ibisasu za mine, ako kakaba kandi kamaro k'imbeba. Wo kwibaza ati ni kubera iki? Impamvu ni kubera ari impamvu zibiri. Impamvu ya mbere nuko imbeba imotegwa cyane gusumba izindi nyamaswa, ari nyamaswa igira kabiri imotegwa. Ubwo rero bamaze kwitera umusemburo umota nk'igisasu, umota nka mine, bituma iyo imbeba bayijanye kuyihigisha bayambika umugozi, maze bayambitse umugozi canke se agasentiye bayambika, bagenda bayicana ahantu bikeka yuko hoba hari igisasu canke se hoba hari mine. Hanyuma ubwo iyo ihageze kubera imotegwa cyane, iyo bayiteye wa musemburo ibonye ahari igisasu canke se ahateze mine, imbeba ihitigira gute, ihita
ihagarara aho ngaho igacurika amazuru ikamera nk'itangura kuhazunguruka. ubwo abahinga rero baba bariko bayikoresha na cane cane abasirikare canke se abapolisi bagahita bamenya neza neza yuko aho hantu hateze mine canke se igisasu canke se hari inkoho, mu gihe arivyo bariko baragira gute, arivyo bariko bararondera. ubwo rero ivyo imbeba ikabikora kubera ko imotegwa cane nkuko nabisobanuye. Ikigira kabiri gituma imbeba yifashishwa muri kino gikorwa ikifashishwa n'igisirikare n'igipolisi mu kurondera ahateze za mine canke se ibisasu, nuko imbeba niyo iciye ku gisasu ikagihagararako kitigera giteguka, bitewe nuko tumaze kubona yuko yoyo ntiba iremereye, kubera ko imbeba nini uburemere bwayo ibipima garama 350. ubwo rero bigatuma imbeba ica yifashishwa muri kano kazi ko kugira gute, ko gutegura ibisasu no gutahura ahantu biherereye. Ako kakaba akandi kamaro k'imbeba. ubwo rero ikindi kintu umuntu yomenya nuko imbeba igira ubushobozi bwo kuvyara ku mezi abiri. Iyo imbeba ivutse haheze amezi abiri iba yamaze kugira ubushobozi bwo kuba yoshobora kugira gute, bwo kuba yoshobora kuvyara. Kuva rero imbeba ivutse nukuvuga imaze rero ukwezi amezi abiri, urumva kwikigira gute, kwica ivyara. Iyo rero ivyaye nukuvuga mu kuvyara yimye ku mezi abiri, haheze ukwezi kumwe yimye, nukuvuga amezi iyamaranye ukwezi kumwe, nukuvuga ico gihe ikigira ubushobozi bwo kuvyara. Biravuze ngo imbeba kugira ngo igire ubushobozi bwo kuvyara ni amezi abiri. Hanyuma bikavuze ngo imbeba kugira ngo rero ayo mezi iyavyare bisaba ukwezi kumwe, nukuvuga ukwezi kumwe kuva imbeba yimye ibifise ubushobozi bwo kugira gute, bwo kuvyara. Hanyuma imbeba ivyaye incuro imwe ivyara abana 10 icarimwe. Hajya imbeba, nimba wabonye imbeba mu nzu iwawe, niyo ari imbeba y'inkobwa ishobora kuvyara, menya neza yuko inyuma y'ukwezi kumwe mu nzu iwawe hazoba hari imbeba 11. Nukuvuga iyo mbeba n'izindi 10 yagize gute, yavyaye. Ivyaye rero rimwe ivyara ivyana bigera ku ngahe, ivyana bigera ku 10. Aho nyene ikirangiza kuvyara nukuvuga yuko ifise ubushobozi bwo guca yima ubwo nyene. Ikirangiza kuvyara wavyumvishije neza, ikirangiza kuvyara irafise ubushobozi bwo guca isubira ikima, aho nyene igasubira ikagira gute, ikima. Inyuma y'ukundi kwezi igaca ivyara ibindi vyana 10. Ivyo bituma imbeba ikwiza umwaka wose, kuva ivutse ikwiza umwaka wose imaze kuvyara ibindi bibeba bigera kuri 90. Wavyumvishije neza, imbeba imwe mu mwaka umwe ivyara imbeba zigera kuri 90. ubwo rero imaze kuvyara abana 90, wibuke neza imbeba iyo ivyaye yoyo ivyara ku rugero rumwe, ivyara ivyana 5 vy'ibikobwa n'ivyana 5 vy'ibihungu. Kubera ko ivyara ivyana 5 vy'ibihungu n'ivyana 5 vy'ibikobwa, ivyo bituma mu mwaka umwe, muri wa mwaka umwe yoyo yavyaye imbeba 90. bivuze ngo abuzukuru n'abuzukuruza n'inzukuruza z'iyo mbeba, bivuze ngo ku mwaka umwe imbeba imaze gukomokwaho n'imbeba zigera ku 140. aho ni ku mwaka umwe. Bivuze rero ngo imbeba yavutse mu kwezi kwa itariki imwe y'ukwezi kwa mbere, bivuze ngo hazoshika itariki imwe y'ukwezi kwa mbere ifise imbeba 140 yavyaye, maze nazo ziravyara izuzukuru inzukuruza, maze ziragira gute, ziragwiye, ziba zigeze ku 140. Ivyo bigaca bituma imbeba ifata umwanya wa mbere kwisi mu nyamaswa zose zibaho zororoka n'ingoga canke se zivyara n'ingoga. Ubwo rero ikindi kintu umuntu ucamenya nuko ukuramba kw'imbeba, imbeba imara imyaka 3 hanyuma ikagira gute, igaca ipfa ihitanwe n'ubusaza. Imbeba wavyumvishije neza, ukuramba kwayo imara imyaka 3, maze iyo myaka 3 igapfa ihitanwe n'iki, ihitanwe n'ubusaza. Aho ri mu gihe icaba yahuye n'izindi ngaruka canke se ihure n'isanganya bishobora kugira gute, kuyihitana nk'akamashu, canke se sumu ya panya, canke se ngwiribwe n'inzoka, canke se ngwiribwe n'iyindi nyamaswa. Ico gihe imbeba imara imyaka igera kuri 3 igaheza ikagira gute, igapfa. Ubwo rero ico umuntu utamenya nuko muri iyo myaka 3 imara iba ikomokwaho n'imbeba zigera kuri miliyari 4 na miliyoni 500. Ni kuvuga yuko
ufashe imbeba uburyo yagiye yavyara buri kwezi 10 ni ukuvuga twabonye yuko mu mwaka iyo vyaye imbeba 90 izo mbeba 90 nazo ku mwaka umwe zikaza zimaze kuvyara imbeba 1140 ni ukuvuga izi nazo izo zagiye zivyara ni ukuvuga izivuye kuri ya yindi ico gihe mu myaka 3 imara ibimaze gukomokwaho n'imbeba zigera kuri miliyardi 4 na miliyoni majana 5. ubwo rero kakaba kamwe rero mu bundi burusho kubera yuko izo mbeba twebwe tuzibona nka nyinshi tukabona yuko umenga nta kamaro zimaze, ariko nababwiye mu bindi bihugu bazi kuzibyaza umusaruro izo mbeba bakazitunga zikavyara zikagwirirana, maze bakagenda bazigaburira inkoko, bazigaburira dendo, ndetse bazigaburira ingwe, intare, taiga n'izindi nyamaswa z'intungano zirya imbeba.